exclusive ndabara mu kijugira kandi bakunze ba Ecobus TV mwebwe mwese mukomora dukurikirana nkuko muvyumva kuri micro muri kumwe na Kerike niyo nagarutse kandi kuri exclusive ikaze muyaza ko exclusive ndabafitiye uyu munsi yo bari exclusive mbafitiye no munsi ni inkuru yamenyekanye mu ntango y'ino ndwi iyo nayo ni igiteramo cyiswe Afro Easter Carnival cyatunganijwe n'umuririmbyi Harmonize wo mu gihugu cya Tanzania. Ni kimwe mu byaryoheye abakunzi b'umuziki ndundi kuba Harmonize yari yumviriye kuba kumwe n'abarundi babiri muri Afro Easter Carnival, abo nabo ni Big Fizzo hamwe na Satpi. Aho atumiye ibihanganye mu muziki kuri no mugabane wa Afrika na cancane muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Ntitwakwibagira kandi ko ivyo bihanganye twarirwa kubabona bahuriye kuri stage imwe mu mwaka wa 2019 aho hari igiteramo cyatunganijwe na Braludi arico bise Free Music, ndetse tutibagiye ko hari hanaje igihanganye kiva mu gihugu ca Tanzania nyene ariwe Diamond Platnumz. Iyo nkuru ikaba yaryoheye benshi mu bakunzi b'umuziki wo mu Burundi. Iyo bise Afro Easter Carnival kikaba kizoba kiri mu ntango kwa gatatu tariki 5 mwaka wa 2022. Ariko tukabibutsa ko umuririmbyi Big Fizzo called Gikundiro the living legend ubu asanzwe ari mu gihugu ca Italy kumwe n'umutambukanyi wiwe Edith Kimastein mu karuhuko, aho ndetse twonabibutsa ko uwo mugore wiwe akunze kwitwa Mama Bantu Boy aherutse kwizerwa ngo abicegera curongo ishirahamwe ry'abarinzi bo mu Burundi Amicale des Musiciens du Burundi. Tunagirwa ko tumuketa cyane. Tugarutse kuri iyo festival yateguwe na Contingent isanzwe twagwa n'umuririmbyi Harmonize ni ukigerekezo kizobera ko rihuriranye n'ikindi giteramo Big Fizzo mu gihugu cy'u France ku mugwa mukuru wacu wa Paris. Benshi bari baza bati Big Fizzo arahebikiye giteramo aje mu kihe? Kubwo muri Satbi nawe avuga ko yiteguye akanabwira umuririmbyi mugenzi we Big Fizzo ko bojana nawe mu gihugu ca Tanzania guteramisha abakunzi umuziki benshi muri Tanzania, hako yoja guteramisha bake mu gihugu ca France i Paris. Kuri wowe Big Fizzo azoheba ico muri Tanzania cyangwa azoheba ico muri France? Azoheza ico muri France aca yuni ndega ze muri Tanzania? Wowe ubibona gute avo Clavier?